Inshuti bagenzi bakunzi ba radio television Isanganiro, ikiganiro Uburundi buraririmba, ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi, tutavuze gujya muririmbyi akwa koriki canka azokoriki canke ariko akoriki, oya tugira umutwe w'ijambo ico bita theme, tukagira iyo tuva niyo tuja, ico bita tuva mu mavaye tukaja mu majahe, tugafatira na cane cane ku theme iyo twavuze umutwe w'ijambo. Uno munsi twarose amahirwe yo kuronka umuririmbyi w'igihangange, umuririmbyi benshi bazi haba mu gihugu eka no mu makungu, akaba ari umuririmbyi aririmbira Imana ico bita gospel music, Apollinaire Habonimana, bafatanya ni Jambo Shemeza. Turaza kumenya Shemeza ico arico, turaza kumenya ubuzima bwiwe. Uno mwaka akwije imyaka 50, agacara kwiza imyaka 35 akorera Imana yongera naririmba. Umuntu agaca uharuye urumva yuko yabitanguye atarakwiza n'imyaka 20, bisigura mbega umuntu ashaka kumara imyaka 35 akora igikorwa kimwe nikimurambire gute. Urakoze cyane kumikaze, turabona ko haragakenga eba nuko Apollinaire benshi barakuzi, turaranga uririmba, barakuzi no muri no minsi muri no myaka uvuga ubutumwa, mugabo ntibaje bazi yo vyaje bizanana. turakunze kukubona no kukumva uvuga ahantu hafi y'Ibujumbura aho muri Rirare. Tubwire niho muhira. Ego muri Rirare niho muhira, ku musozi Kavumu, komine Kanyosha. Simperuka neza urazi ko hari ibintu bimaze imisi bihinduka amazina, ariko by'ukuri ni ku musozi Kavumu. Navutse hitwa zone Kanyosha, hanyuma zone Muyira na komine Muyira Kanyosha. Hafi yo kwikoreje. Ni hafi yo kwikoreje. N'urugendo ruto uvuye kuri college, niyo misozi ya mbere ushikirako. Hari abakunda gukora amasport baduga barenganye college, barahashika bakanarenga bakaja kure. Aho niho kugatumba kabisa. Kuvyerekeye umuziki hari ico wakuye cyane gose. Naciye ubwenge mbona sogokuru wanje avuza ikembe na muyomba wanje avuza ikembe, hanyuma mbona umwe muri bayomba banje avuza gitari. Naciye ubwenge kuko yigeze gukorera abazungu, mubo yigeze gukorera hari wamuhaye kado y'igitari. N'ubwa mbere nari nkibona gitari yasa uko nayibonye. Urumva nkiri umwana nabona ari ikintu gisayangana umenga n'inzahabu. Hari umwaka uyo sinibuka, ariko noba nari mfise nk'imyaka nk'itanu 6. Yego. None ufise imyaka 6 gitari kirashobora kukwenteresa? Yego. Kirashobora kukwenteresa kubera burya son icyo umuntu akunda kiba kimurimo, hanyuma Imana ikaguha akaryo ko gukonekta ikikurimwo na le monde réel. Ni kuvuga ngo ndumva son ya gitari swat iradi ikamfasha iyo ndiko ndumviriza umuziki wahinyanyuwe, hanyuma nabona uvugije gitari iyo son igakonekta na son yari isanzwe. Hari ikintu na kimwe wibuka kuri iyo periode uvuga iki kintu kuvyerekeye umuziki ngira niho natangure kubona ko hari ikintu cijiji kivyo zokora? Yego. Ya hari imisi mikuru yaba kera mu kibano, rero hari abantu bavuza ibitari bakabivuza amaradiyo ataraza ngo habe animation,
ukabona ko bavuze gitari acoustique acoustique ariko bakoze ibitari baba bikoreye urumva insinga z'amafreya y'intuza y'amamoto canke amakinga baririmba ibiki baririmba indirimbo nyene zisanzwe ndagukunda mawe ndagukunda urabona babikurikira mu radio rero bakaza mu radio hanyuma bakabisubiramo n'utundi turirimbo bikomporeza ukabona ko hari ambiance babigirira he mu kibano haba hari imisi mikuru canke ku migoroba nawe waba urimo rero bateramye nk'akana wetegereza nitegereza nkabona umenga biraryoshe hanyuma rero biza kungaruka maze kuja mu ishuri maze gutangura ishuri nko mu mwaka wa kabiri wa gatatu primaire niho nanje byatanguye kungarukako nkabikoresha mu kuderanja mu ishuri ndonsa akaryo mwigisha asohotse naca mpagurutsa abanyeshuri baririmbisha ngafata inkoni urabona ko kera urida niwo bwatanguriye rero ngafata inkoni urabona ko kera abanyeshuri bakubitwa cyane ngira ngo byarimo mu byo bigishwa ijya nkore wakubitisha wacu yigisha naca ndayifata ukavuza gitari nka pretenda ko ari gitari kandi ukaba encadre ukabakoresha bakemera mana yanje n'abagusumba imyaka ni muzi ukabika hanyuma ishure mwigisha yagaruka ajya mu bihano waririmba uturimbutu utwo turirimbo nyine waba wumvise mu kibano mu radio no mu kibano nuko mu nyuma rero watangiye gufata instrument ryari cyangwa watangiye kuba encadre ryari he nagize umugenzi yavuza gitari twasenga hamwe uwo yitwa Jean Marie kuko natanguye kwinjira mu byo gusenga nkiri muto kubera ko fise nari niga kera twatangura umwaka wa mbere wa primaire dufise imyaka 7 no kuvuga ngo ku myaka 9 no watanga ufata instrument no natanga amahigwe yo kwiga ku ishure ry'aba missionnaire uwitwa missionnaire Johnson akiri hano kiri ivugizo hajya bahita mu gisagara ubu hajya hubatswe ikibutso cy'ubumwe niho hari ishure hari ikigo ciwe hari na Eglise Emmanuel rero baratwigisha ijambo ry'Imana ntangura kumva ijambo ry'Imana rinjoheye hanyuma ndatangura kwinjira muri Eglise à 10 ans à 10 ans ntangura rero guhura n'umuntu yanduta muri umugenzi muri Eglise Fekabu aranyigisha gitari ko jewe nace ninjira muri chorale y'abana Sunday school hanyuma uwo Jean Marie atangura rero kunyigisha gufata gitari mu nyuma rero niho nahurana n'Ikiza David ufise imyaka ingahe mfise imyaka 14 umuri aho nyene kwa Johnson oya n'Ikiza David twahuye après twahuriye mu Kamenge wari umaze kubino naraza muri vacances ugashikira kwande muri vacances niho naba waba he naba kwa Nikiza David mwari mupfaniki mwamenyenye gute nta na kimwe yari juste ko yari amaze gukizwa yatanguye icyumba cy'amasengesho hariya kumuyira Nikiza David yatanguye icyumba cy'amasengesho mu Kamenge mu nyuma atangwa icyumba yagiye yimuka kuko nta nzu yiwe yari afise uwamufashe yari Pasteur Gahomera fondateur wa Eglise Minevam rero kubera ko yari afise amazu henshi mu gisagara hanyuma akaba yarumvise amakuru ya Nikiza David ko yakijijwe hanyuma akaba afise ministère yatanguye kuvuga ubutumwa n'ibintu bijanye n'amasengesho yaramutiza
izo nzu ziri on occupé kwa afise nyinshi akaba arahabaye hama hakenera akamupopoza ahandi ku buryo twabaye mu Kamenge mega quartier Kavumu aho narahabasanga mu ma vacances ko narasaba uruhusha mama nkaja kubayo ikiruhuko giheze ngasubira muhira kubera ishuri twarabaye muri quartier industriel mu nzu ya Gahomera nyene twarabaye mu Gatumba mu nzu ya Gahomera aho niho twatandukaniye kuko niho Pasteur Ndaruhutse David yadusanze mu Gatumba yamenye amakuru ico catuma mugumana cyane na Nikiza David cari giki yari amasengesho ariko je sinakwezwe n'amasengesho gusa nakwezwe n'ingabire yiwe urayibona narayibona ikintu wabona gisumba ikindi kwa Nikiza David c'ingabire cari giki hama hakenera akamupopoza ahandi ku buryo twabaye mu Kamenge mega quartier Kavumu aho narahabasanga mu ma vacances ko narasaba uruhusha mama nkaja kubayo ikiruhuko giheze ngasubira muhira kubera ishuri twarabaye muri quartier industriel mu nzu ya Gahomera nyene twarabaye mu Gatumba mu nzu ya Gahomera aho niho twatandukaniye kuko niho Pasteur Ndaruhutse David yadusanze mu Gatumba yamenye amakuru ico catuma mugumana cyane na Nikiza David cari giki yari amasengesho ariko je sinakwezwe n'amasengesho gusa nakwezwe n'ingabire yiwe urayibona narayibona ikintu wabona gisumba ikindi kwa Nikiza David c'ingabire cari giki kwa Nikiza David yararirimba akavuga ubutumwa ego hanyuma kubera kwitaba umuhamagaro wo gukorera Imana mu myaka yiwe ya nyuma yarakunda n'amasengesho nico gituma yahavuye agira icyumba cy'amasengesho no kuvuga ngo yari ministère yatanguje ministère kuko twarasenga abantu bakeneye gusengerwa bakaza hanyuma akagifatanya no kuvuga ubutumwa rero twagenda nk'umugwi yaba yatwigishije indirimbo zimwe muzo yaba yakompoje urumva rero yarantangaje cyane kubera ko kenshi mwijoro nahora numva ariko aravuza gitari ujya mukamumva ariko kumumva kabisa son ya gitari bwaca akatwigisha indirimbo yarakompoze yari umuhinga cyane kubera ko yarandika mu manote indirimbo hanyuma bwaca akatwigisha izo ndirimbo rero tukazegeranya iyo tugiye mu butumwa bwiza bamutumiye mu ma eglise tukajana nawe tukamufasha kuririmba beco gihe yari yamaze kwitegura ya ndirimbo safari ya wateure canke yaje mu nyuma iyo yari yamaze kuyikora muri iyo periode mwari kumwe iyo periode je nahuye nawe namumenye amaze igihe yarakijijwe iyo ndirimbo safari ya wateure yakijijwe muri 86 hanyuma yitaba Imana itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri uwo kubaza mu jambo rimwe Nikiza David yari umuntu ameze gute umuntu avuga atekereza ashavura je nahuye nawe ari umuntu atekereza avuga make ariko hageze kuririmba mon cher discipline hageze kuvuza gitari mana yafata umwanya ukwiye apana kudegadira en fait jewe icantangaje kuri we ni approche kuko amaso yanje yari amaze kubona uwo mugenzi wanje yari yanyigishije ibibayabaye nyene ivyo yarashoboye ariko jewe guhura na David mbona iyindi approche y'umuziki niho rero namenye nahavuye menya kahise kiwe kindirimbo twumva kera ku radio urumva kumbe nuyu wagiye utamuzi yagiye ntamuzi urumva bintera inyota rero
kumuraba neza Aha. kuraba ibyo akora n'ingene abikora. kuko ntiyarinze kwivuga oya ntiyarinze Ntiyarinze kwivuga kwivuga. Eh, byari bikomeye yeah. nuko twibutse abakora kurikira radio televiziyo Isanganiro tuko turi kumwe n'umuririmbyi agira gospel music igihanga kimaze imyaka myinshi cyane nk'uko bavuga mu Kirundi ngo imyaka n'imyaniko Apollinaire imyaka 35 akora ako kazi kandi yagatanguye yari muto wa gospel yatari bwakwiza imyaka 20 hanyuma mumvise yuko byose byazananye muhira barumviriza ingene bavuza bakagira iminsi mikuru mu kibano bavuza ibitari bikoreye mumvise ko ari undi muntu yashoboye kumufata ukuboko akamushikana kwa Nikiza David rero akamushira ku rundi rugezo rw'umuziki ubu nawe rero akaba atubwiye ko hageze igihe novuga ko yabandanije urundi rugendo Apollinaire ava mu maboko yo kwa Nikiza David ashika kwa David Ndaruhutse. Aha turiko turagerageza gushobora gutahura gospel yawe yagizanana kugira ngo uze kutuhereza icigwa tukuramo. Vyagenze gute amatwi adusumira mushiki wa Nikiza David yabitubwiye mu kindi kiganiro nk'iki ubundi buraririmba yuko ngo David Nikiza yagwaye David Ndaruhutse ati nguyu mwana nizeye nawe avuga ati uyu nanje ndamubona mu impano byo kuri Ndaruhutse yarabivuze yego dusugirigere vyagenze yego Ndaruhutse David yadusanze yumvise amakuru y'iyo ministère ya Nikiza David yumva ko iyo ministère igizwe ahanini n'amasengesho kubera ko yari passionné n'ijambo ry'Imana aravuga ati hari ico nofasha aba bantu ico nobafasha cyambere nukubaha possibilité yo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo amasengesho ubuzima bwabo bw'amasengesho nibuhave bujamwo ubuzimire kuko iyo usenga utubakiye ku ijambo ry'Imana haba hari possibilité nini cyane ko ushobora gusenga ibitari ugasenga nabi rero araza aduha bourse yo kuja kwiga ijambo ry'Imana adusanze mu Gatumba rero akonekta na Nikiza David aramupropoza ngo amuhe aba jeune batanu na Nikiza David arimo kugira ngo baje kwiga ijambo ry'Imana. Yari wewe Nikiza David nande? Jewe Nikiza David, Domitira n'uwitwa Josephine. Yamenga twari bane. Turagenda? He. Inyakarago. Nyakarago. Wowe umaze kubumva Umuntu yumvise bourse acumva ngo ni Iburaya muri Etats-Unis. Iby'Iburaya byaje mu nyuma. Bourse yoga mu Burundi Nyakararo. Nyakarago. Ni Ibugarama. Mu mbeho. Ahantu higeze kuba iradiyo y'Abadage. Yitwa Kordak. Yego. Naho ico kigo yari yagifashe agikoreramo ministère rero y'ishure. Naho rero yuguruye ishure rya Bibiliya niho twagiye kwiga. Twe twagiye turi nka promotion ya kabiri kuko ishure iyo formation yamara amezi 6. Muri ahantu hamwe. Formation intensive. Yego. Aho rero niho habaye imbarutso y'umuhamagaro wanje. Niho David Ndaruhutse yadekuvye yamenye yavumburiye ikindimwo kubera ko mu masengesho twagirayo mu gitondo imbere yo gutangura ivyigwa harabamo kuririmba rero jewe nkikora ku ngabire nari nsanzwe mfise nkavuza gitari canke nkavuza ingoma percussion urumva nkarongora indirimbo mvuza ingoma David rero Yesu ni rero mva na nipendo ikintu bita ipendo urakizi
ni ikintu cy'umugereni. Urabona umugereni wa undi uvamwo amavuta kera batanga mu pame yatangamo amavuta ugashira ku rusato. Ujya mugereni barawutobagura hanyuma indani bagashiramo utubuye duto duto canke udusoro gacuba nk'inyagara ntuze checkers. Ijya rero narayikoresha kenshi aho mu masengesho ntayikoresheje nkakoresha ingoma. Aho yari avant 90. Yari avant 90. Yari avant 90 nka année 87 8. Basi rero tugiye ku ishuri twarigiyemwo 88 89. David rero ndaruhutse adekuvra ingabire indimo. Naho rero icyo Grace yashingiye ntahe ingene nikiza David yashikirije David ndaruhutse. Mugabo yabivuze mbwa atarakubona canke mumaranye iminsi inde kwera bavuga yuko David ndaruhutse yaravuze ati uyu mwana ndamubona mwikintu. Yari yamaze kukubona. Yari yamaze kumbona. Yaramaze igihe. Yari yamaze kumbona. Hari haheze igihe kitari kinini ambona ku ishuri. Cari cy'umuziki canke cari cyo gutahura ijambo ry'Imana gusa. Byose kubera ko ku ishure mu mwanya wo gusenga nararirimbisha. Nubwo guburida. Ya naho byatanguriye. Aba kubera ko David ndaruhutse nawe yari umu adorateur. Ntiyari afite ijwi ryiza ariko yarakunda guhimbaza gutazira Imana gushemagiza Imana mu ndirimbo. Rero ambonamo ikintu kirenze juste ingabire. Nico rero yaprecier. Hanyuma muca mutanguzana hamwe na ba David ndaruhutse yaramaze kugira Ministère du Réveil en Afrique, bayita MRM, Ministère du Réveil en Afrique. ARM, voilà. ARM ndavyibuka ARM. Aho yari yaratanguye. Uca winjiramwo. Kurumva Ministère du Réveil en Afrique niyo yari ishure cari gisata kimwe mu bisata bigize iyo ministère. Muca muva ari Bugarama muza mwijabe. Tuva i Bugarama umunyeshuri wese asubira iyo yavuye. Ni ukuvuga ngo yatera intege buri munyeshuri gusubira iyo yavuye. So hari icyo Imana yakubwiye kijanye no kwifatanya nawe muri ministère. Ariko yaratera intege umunyeshuri wese ahejeje kwiga les 6 mois akamubwira uti icyo Imana yakubwiye icyatumye uza kuri iri shuri ni ukugira ngo umenye intumbero y'ubuzima bwawe. Wowe wacitorika. Jewe kuko tugitangura ishure muri introduction yabwira umunyeshuri wese kugumiza ikaye n'ikaramu hafi. Yaratubwiye ngo umwanya mugiye kumara ngaha icyo ndabasengera nico mukwiye kwisengera nuko Imana izobaganiriza kugira ngo umwe wese amenye intumbero y'Imana ku buzima bwiwe. Iyo mpano rero mubayumvise narimwo kubera ko narumva ko hari ahantu Imana inkeneye. Rero nkafata umwanya wo gusenga nkiga nk'abandi nkagira umwanya wanje wo gusenga nkaduga umusozi antuka narigize imyanya ikwiye gusenga. Naho rero numva Imana inganiriza Imana izana conviction muri jewe kubijanye n'ukuririmba. Kuririmba numva wanashaka nyuma y'iyo formation buri munyeshuri wese yaragenda akaganira nawe akamubaza ngo hari ukuntu waje ubu ugiye umeze gute, ugiye hehe mu biki. Imana ikaba yakubwiye kuja gukora business vazi niyo ntumbero y'Imana ku buzima bwawe. Imana ikaba yakubwiye kuja kudandaza amagi, Imana ikaba yakubwiye kuja kuba umupastori. Icyo Imana yakubwiye cyose ugikore, icyo nico kandi niho umugisha wawe uri. Rero jewe nari namaze kuronka conviction kubijanye
n'ibyo kuririmba ndabimubwira acara kurekura acara imbere yo kutubwira wacu ugenda vers muhira naciye nsubira muhira imbere yo kuvuga gusura muhira kugira ngo twakubajije kwa Rikiza David ikintu wovuga ijambo rimwe ndaruhutse yarindi ndaruhutse wow ndaruhutse yari umuvyeyi ndaruhutse uri kumwe nawe wumva utekanye warumva uruhutse nyine warumva uruhutse yes voilà yeah warumva ko uri kumwe n'umuntu adafise igihaba bucubuzima adafise intérêt nimwe yo kuexploiter umuntu gukoresha umuntu kubw'inyungu ziwe warabona umuntu waricarana nawe ukabona umuntu afise ivyiyumviro vy'ubwami bw'Imana ikindi rero cyanyishe kuri we yakunda igihugu ivyo ntibakunda kubivuga none ga Christian umuntu kuva duhura nta jambo na rimwe nta ijambo ritabura mu kanwa ciwe ryari ikanguro réveil mu Burundi nico nashaka kubaza kuko uravye imbere yiwe twebwe tukiri abana twarakurikiye ibintu twabonye ngaha zaba bonke turagenda kuri ETS turumva ikigize ngo boom hanyuma ikiri cyagize boom zari izo Rwanda ruhutse dusigurire urumva yarafise umwitwarariko Imana yashize mu mutima wiwe gukunda igihugu guprofetiza ku gihugu gusengera igihugu kuko we icyo yavuga ryari ikanguro rihagaze kuki n'umuntu yari yarize naco nyene twashaka guca tukubazana navyikabushije gatoya we yari yabikuye he nyene ibiki ivyo vyuko yashobora kubankadra ubwo buryo bwo kubajana ivyo vyigwa yabaha we yari yabisumye hehe success yiwe yari we yarize yari umusomyi yari umuntu yari muri licencié muri economie yari umu economiste hanyuma yarize inyigisho nyoboramana sivyo mu Bwongereza hanyuma bon l'origine yiwe bien sûr yaje hano avuye mu Buganda urabona abongereza barakunda kwiga uwo mwitwarariko w'u Burundi no kuvuga ngo kuza kwiwe ino yaje nk'urungiswe n'Imana yaje ku bwa mission kuko ubundi ntivyumvikanaho umuntu w'umunyamahanga so Murundi urumva yoza yari nationalité yari umunyarwanda mugabo yakuriye mu Buganda akumva ashakunze Burundi urumva ikintu yakundiye n'igiki akadusarisha ngo arabona Burundi bukira arabona ibintu by'intambara bizohera arabona Uburundi butunga yaradusarisha tugasenga tukarara amajoro tukagira tour du Burundi tuvuga ubutumwa avuga ati kimwe mu bizobohora Uburundi bukava muri urukurikirane rw'intambara n'ubutumwa bwiza nuko Imana tuyamamaza abantu bakakira ijambo ryayo hanyuma rikabahindura bagakora ibintu bibereye bikwiriye bizima bashi rero ministère du réveil yari yubakiye kuri ico ciyumvira Imana yari yamuhaye gushiraho iryo shure kwari gutegura abarongozi baja kurongora ama église canke abantu baja mu ma business yabasanzwe ariko bari équipé mu buryo bw'ijambo ry'Imana kugira ngo bagumize umutima n'amaso kuca Imana yo bakoresha kubwo guhinduka kw'igihugu nuko reka tumere nk'abasimbiza turabona yuko umwanya uri kuraturega twatahuye neza abantu babiri bagize ico bakumarira
mu buzima bw'iwawe ari David Ndaruhutse ba David Ya, ba David David. Ndaruhutse ari David Ndaruhutse yacaye David Likiza n'abantu bagize icyo bamara twumvise imbere yaho hariho abandi no mu kibano nguyo rero usa rero n'ugero ko ba Apollinaire tuzi inyuma yo kuja muri ayo mahugurwa urasubiye muhira ugiye rero ku developa yantuze ya nzira yawe ugiye muhira wari ugiye kuri kiki imbere yo kuja mu Ijabe. ngiye muhira nari ngiye nkurikiye impanuro yatubwiye ngo niwaheze iri shuri akaba ataca Imana yakubwiye gitandukanye n'icyumviro wari ufise ubwa mbere imbere yo kuza muri iri shuri, subira iyo wavuye muri eglise yawe uyikorere, subira imuhira ukora ibyo utegerezwa gukora. Icyo rero narabyumviye nsubira muhira. Nyuma y'amezi 6 ngira icyumviro gisanzwe. Urabona hari igihe abantu ubwira abantu uti Imana yanganirije bakumumengana ibintu bidashoboka. Imana iratuganiriza biciye mu vyiyumviro. Numva icyumviro kiranjemo cyo kuja kuri aba David Ndaruhutse. Nari nza hakorera shiramwo agapantaro ndamanuka no muri ville. Nsanga nihari arasohotse arandaba aravuga ati nije warondera ntego. Ngo ariko ndasohotse ngo ariko injira mu modoka tugende turaganira. Ndinjira ndamubwira nti sinari nzi igituma nje kumuraba ariko numva nshaka kumuraba nawe tuganire me akimbwira ngo injira tugende turaganira. Numva icyumviro kije ngo mubwire ko ushaka gukorana nawe. Navuye muhira atari byo atabiteguye. Oya ndabimubwiye arandaba aratwega. Atwenze arabona ko ntangaye igituma twenze aca arambwira ngo urazi igituma ntwenze ngo nuko igihe waheze ijya formation wateza kubivuga mugabo ugiye kubivuga acigiye. Imana yari yambwiye ko tuzokorana ariko jewe nta burenganzira nafise bwo kubikubwira gushika wewe Imana ibikwibwiriye. Aca aransobanurira igituma. Urazi muri uyu muhamagaro ibintu byo gukorera Imana ni ibintu bibamwo amadefi menshi cyane. Ati rero iyo uhuye n'izo defi atari conviction yavutse muri wewe bica bikunanira hanyuma ugata imihari kuwagupropose ati niwe wabishizemo ndabigenze gute. Ati rero karibu. Aca arambwira ngo nandike ikete ryo gusaba gukorana muri ministère muri ministère. Abona sinari bwandika ikete ryo gusaba akazi. Abona umenga biranzazana ngenda wandika uko uvyumva. Ndagenda ndandika bukenzana ikete. Hanyuma icyakurikiye rero niho histoire yanje yongera ikaryohera. Uraza ahantu hambere nagiye gukora maze kudepoza iryo kete yaciye ambwira ngo injira mu modoka. Tuca turaduga n'isororezo ngo pa hafi y'umuhira. Aca arambwira ati igikorwa ugiye gukora hano hari timu y'abasazi bakeneye encadrement. Uzohora hariho umukozi ajejwe kuboza ariko uzohora ukora igikorwa abasazi ba vrai abantu bafsingurana mu mutwe ntihari kwa Rujante. Oya bari encadré urumva cyari kigo ni ukuvuga ngo mu gitondo umugenzo wiwe mu gitondo yaragira patrouille hano mu gisagara asengera igihugu urumva. Hanyuma urabona ko mu ijoro umusazi swata atamenya ko ari mu ijoro n'ikini yaguma agenda. Abo yahura nabo muri iyo patrouille bugiye guca haba ari nko mu ma 5h 6h du matin. Abamwemerera abasazi bamukundiye aca binjiza mu modoka akaja kuboza akabasengera. We yari afise rero iyo ngabe yo gusengera abantu ngo bakire. Rero yaragerageza gufata n'abasazi kugira ngo abagire deliverance. Haba hari ico gihe hari groupe y'abasazi bane batanu. Arambwira ngo uzohora ubafasha kubaririmbira
urabe ko bafunguye hanyuma ubagirishe siporo. Nkwenze kubera hariho umuntu tugeze gukora ikiganiro yaragiye kumara amashuri y'ubudokiteri akaba ari n'umuririmbyi yaje afise theme muri kiganiro nk'iki Burundi buraririmba yitwa theme yitwa musicotherapy kuvura abantu biciye mu muziki. Baravuga yuko na Dawidi yaririmbya umwami yagereye il paraît ko ngo ni gikomere ngo iyo umuntu ariko aragubwa neza kubera umuziki ngo gica cisicatriza n'ingoga. Birashoboka rero jewe kubera nibaza ko ari cyo cyimviro David yarafise naje cekintangaje nibaza ko ari icyo kandi ngo bwa mbere kubera ukivuze ngo bwa mbere ndacyo hari cyo wabonye vyamaze cyane gose kuko turiko turaririmba hari nk'abasazi babiri bari turbulent vraiment bari bagoye kujera ariko baratekana bumvise umuziki bagatekereza hanyuma twaja muri sport ntibatahura ibya sport urumva ko cyari gikorwa numva yaransabye kugikora sinari umu sportif de formation uri umu sportif de carrière acha gushira muri sport bategerezwa karakazi twakuze dukina akabumbu n'ikindi kavuga urumva ya voilà nuko rero mba umwizigirwa bien sûr kuko nkuko nababwiye ari umuntu ubona umuvyeyi kereja ndimbo aririmba z'Imana z'Imana za kantike igitabo cya kantike nkavuza gitari tukaririmba hagiye wari ukavuga ati je ndabivuyemo ibi oya byari biruhishije umugabo ukemera ati ukavuga uti bon gwarahembwa oya nari umuvolontaire wari umuvolontaire nari umukoranabushake umukorerabushake nuko kwijabe vyagenze gute rero après ico gihe haragera ahantu niyumvira nti none bya bindi namubwira Imana impamagariye bizoshika ryari mu nyuma rero akaza aranshishirizamo agiye kuvuga ubutumwa nk'ahantu akambwira ngo tujane imbere yuko avuga ubutumwa nkaririmba habari nka he Église anglicane Église baptiste Église Fekabu ahantu hose yaja kuvuga ubutumwa rimwe twarajana yari umu evangeliste rero ari ruguru ari mu ntara ari hano mu gisagara tukajana urumva gatangura kumva quand même ari mukayangabire yanjye basi mu nyuma rero niho yagize commande ntabizi y'ivyuma by'umuziki musi umwambwira ngo tujane kuri aeroport utazi ibyo ngiyemo mbona hahandi bapakurura imizigo amakarto n'amakarto n'iki dushira mu modoka nkabona amakarto amwe afise forme ya gitari avuga nti aha birakomeye dushitse sororezo turabitekurura arandaba reaction yanjye ndi hejuru arambwira ati voilà niho rero natanguye guforma kubaka umugwi wa nivyo nashaka kubaza niho wise Shemeza Music ico gihe yari groupe de louange isanzwe Shemeza Music yaje kuvuka mu nyuma kuko aho Église Vivante ntiyari bwavuke kuko Vivante yavutse après maze nk'imyaka ibiri nkorera muri ministère du réveil aho rero ni kuva umwaka wa 1990 hanyuma Église Vivante itangura 1992 aho mwari kumwe na Pasteur Edmond muri Réveil mwarimo mwaradugana aho haruguru yarakora yarafise ibyajejwe aho muri ico kigo hariho na dispensaire yafasha abagwayi yacimukira kujabe oya zari zibiri akazi kiyo karako kuvuga ubutumwa canke karako yari umu evangeliste ariko kandi agakora na logistique yarakora na logistique cyane Vivante rero yavutse yari ya Kivuye canke yari ya David Daruhutse
Vivant. umuntu arashaka gutahura kuko twarumvise ko abari muri Ministère du Réveil en Afrique bari benshi harimwo ba Rutayisire Yego. harimwo abantu benshi cyane benshi cyane, gose abapasiteri bo mu maeglise atandukanye uh, mugabo Niyonzima David ntibigeze batahura isano riri hagati ya ARM na Église Vivante. Yego. Ivyo David yari yagerageje kubitandukanya kuko ARM yarakora ivugabutumwa ariko kandi yaragira n'ibintu by'amaproje kubaka amashure ibintu by'amavuriro nico gituma gushika uyu munsi yari meze nka ONG gushika uyu munsi wumva haguma hari wumva amaklinike ibitaro bya ARM Vivante rero yari yadaruhutse. Yego. Ya. Kwereka yirumvise ko umuhamagaro ugira Église rero byaragoranye ntiyapfuye kubyemera kubera ko we yabona ari umu evangeliste aguma agenda ariko akifokaliza cyane kuri Ministère du Réveil byasabye ko Imana imukonvenka ko hageze gutangura Église Imana irabimubwira ariko aranga gushikaho Imana imutuma ko abandi bantu aramanika amaboko. Enregistrement ya mbere muri iki gihugu kitari bwahabe uduconnecte kugira ngo tubanze duheze iki gite cya mbere imbere yuko tuvuga rero Apollinaire wa vrai musicalement. Merci. Imbere yuko nja hanze gukora ivyo bintu uvuze binoboye hari utuntu nari nagerageje yego kubera ko Église Vivante itanguye itaratangura nari namaze gutangura kubaka umugwi uwo mugwi rero ndagufinza abantu barimo harimo abantu umugwi wa Crystal ba Michel ya Fabien Julie bajya twari kumwe no twatanguranye tukiri sororezo Église itaratangura hanyuma mu nyuma baragenda bavigia cyane mwahuriye ino ba Crystal mwahuriye baravukana turabizi baba hariya nabo nyene canke babi Bujumbura bakaduga isororezo kubera ko ivyuma niho vyari me mu nyuma ivyuma bagiye bakurikira ivyuma ego ivyuma vya mbere mu Burundi vyahereye isororezo kabisa kugatu mu nyuma biramanuka kubera ko bega iyo periode siho naba Jeremy Menyamedi batawe kuza baregera ba Jeremy ijya periode nyene twarumvise ico gihe nabo niho batanguye baza bakurikira ivyo vyuma vyanye basi Jeremy we Menyamedi we yagiye mu yindi ministère ntiyari African Revival Ministry mugabo hari hafi yarabunze mukora yego kuko we hari yindi yitwa Campus pour Christ nayo yarahavuye irazana ivyuma vy'umuziki niho Jeremy yari yegereye cyane hanyuma aja mu bya Menyamedi aja muri production n'iki rero hajya cya kibazo cyari murarangije rero urasohotse rero ugiye gutangura kwa registre rero mu muziki hari utwo nari nagerageje ngaha kubera ko kuva ndi kumwe na connecta n'ishure formation biblique nkabana na David capacité yanje yo kwandika n'umuvuduko wo kwandika waciye uja ku yindi vitesse ntangura kwandika indirimbo niho rero imbere yuko ndonka bourse yo kuja hanze harutona nagerageje aho hantu natugerageje rero kuko nasanze mfise indirimbo maze kugerageza gukompoza kandi mfise umugwi muri Église ndongoye w'abaririmbyi groupe de louange nca rero numva ko muri ministère hariho studio nca ndagenda kwa Mutamatura bamusanze muri studio ndamusanga muri studio turagerageza nyene systeme ya kiriya gihe magneto niki be ariko 8 piste ariko mbe piste mga yari 8 piste turagerageza
bashi uturimbo turasohoka nyene urumva nyene ko ari utuntu two kutangurira rero 94 ndonka bourse yo kuja kwiga mu Bwongereza. Utaratubwira David yishwe Ndaruhutse yishwe niki? Ndaruhutse yishwe n'indege habaye accident y'indege. Hari mu 1992. Oya. 97 Nindwi? Ya, ngani 97. Yari yamaze kuva muri iki gihugu. Yari yamaze kuva muri iki gihugu. Yaraza kenshi. Yaragiye kwinstara he? Yari installé mu Rwanda. Mu Rwanda hanyuma agakorera hano ariko ari base mu Rwanda, akorera Uganda, agakorera no muri Congo. Kenshi yaranaduhamagara afise nk'ibikorane mu Rwanda za Butare tukagenda, groupe de louange tukagenda tugahurira Butare canke Kigali tukagenda. Uragira ukwanjisa mu mahanga ni nagwaye bourse? Ni ingene vyagenze David yarafise abagenzi b'abazungu yahora atumira kuza ngaha tukagira ibikorane. Ivyo bikorane rero je nafati ya mbere ko team itari bwakomere kandi ivy'ubuhinga ama installation niki hari cyo nari maze kubimenyako. Rero ibikorane byose kenshi nije nari charge kwinstara niki hanyuma nkagira n'ivyo kuririmba. Rero bamwe mu bazungu baje mubo yari yatumiye barandaba barankunda. Baca baramubwira ati uriya mwana urashobora kumuturungikira ku ishuri. Aho eglise rero yari yamaze gutangura. David araza arambwira ati wa muhungu haguruka umugisha. Hari abantu bashaka kuja ku ishuri kandi ni vyiza kubwo gukura kwa ministère yawe. Aca arambwira condition nuko unyereka unsigiye usigaragara mu kibanza cawe. Ntiyamenya ko kera nari namaze gutangura guforma uwitwa Claude, urumva Claude ari Claude yavuza bass. Oya, ujani André. Claude yavuza guitare acoustique kandi yari umuririmbyi. Yarongora louange. Naza natanguye kumwigisha. Mu mutima nti untumye gito. Basi nca ndaccélera quand même. Hanyuma azabona les dimanches zakurikiye nka 2 mois plus tard abona Claude atanguye kurongora louange. Wibaza ko burya kutigungira kw'ibintu birafite icyo bifasha cyane gose. Ivyo nari nakiriye hajya pendant igihe namaze ku ishuri kuko naragize inyigisho nyobokamana, ndagira na formation mu bintu bijanye n'ijwi, ndagira na formation mu bintu bijanye n'umuziki, formation mu bintu bijanye no guhinyanyura amajwi. Uto formation twose nagiye ndonka numva ko umubeneficiaire wa mbere w'ivyo nakiri n'igihugu cyane. Rero nta wari kunzibira, nta muntu yari kuvuga ngo ngugiye numva sije mbona ndashitse. Baranda baravuga ati nta kundi. Ndataha rero ntashe ndakorera mu negi. Album yitwa gute? Album enregistrement wagize i Londres. Nayigize niyo famille ya Carol Owen mu ndirimbo z'ikirundi na Colin Ego, indirimbo z'ikirundi. Izo yari album irimwo negereye intebe yawe. Negereye intebe yawe. Iyo rero niyo nibaza wavuze. Nuko inshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro, ibiganiro Uburundi buraririmba, mwumvise imva n'imvano byaje bizanana. Apollinaire Muntu aririmba mukumva indirimbo zibe zibashitse ku mutima, apana nga mu gihugu gusa. East Africa ngira nka yose nk'abumva ururimi rw'ikirundi n'igiswahili eka n'icongereza, isi yose aratumigwa. Niyo rero vyaje bizanana. Aha ni kino kiganiro ca mbere, igice ca mbere kigarukiye. Tuzosubira mu nzu iza nk'aya mango. Bye bye.